Banyakubahwa mwese mwatumiwe muri uru ruganda, batumiye bantu wese mu cubahiro ciwe, turabahaye ikaze uno munsi mu igenekerezo rya 16 Gitugutu 2024. Twarabatumiye mwatwitavye mu ruganda, tuvuga ko ari uruganda tubona ko rukomeye cyane mu buzima bw'igihugu, kuko kenshi turumva imigambi ivugwa, tukabona ibitabo vyandikwa ari bituganisha mu iterambere, bitwereka ko ejo ari heza. Mugabo rimwe abantu bakibaza ati kubera iki mbega hava tugira amakenga, tubona kumenga ibintu ntibiriko birihuta, kumbure ntibiriko biranyaruka, kumbure harababona ati ho ahubwo bisa n'ibisubira inyuma. Hanyuma tukavuga tuti none kenshi babiva kuki? Turavuga tuti imigambi y'igihugu y'Amerika irategurwa, ishobora kuja mu ngira ata buryo bubonetse. Uburyo bubonetse kandi butegeza gukoreshwa neza. Nico gituma uruganda rero twarusize ku ntumbero y'ingene amafaranga ya Reta akoreshwa mu bijanye n'ivyohinduka, kugira Uburundi bushobore kuza buraronka amahera gukoresha imigambi y'iterambere, ndetse bukizegwa n'ababufasha ico bita les partenaires, kuko ni ikibazo cane. Ibibazo byose dufise mu by'ubutunzi birahagaze ngaho cane. Amahera agize kuba make agasesagurwa, kiba kibaye ikibazo. Twovuga rero ko umukene intumbero nyambere nyamukuru mu gutunganya na dukeyi twiwe abafise, none hakizegwa abashobora kumufasha bakavuga bati burya wewe wo guha ico wimarira woshobora kukimara. Twese ni ibintu rero biduhanze, tuvuga tuti tugire ico duterereye. Aha twatumiye abahinga baza kubidufashamwo, kubera Reta twovuga tuti hari intumbero yagize yo kugira icigwa co kuraba ibintu bitagenda bimwe bimwe mu bijanye n'ingene amafaranga akoreshwa, kirasohoka mugabo kenshi ugasanga ibivuyemwo tubishize mu matiwari. Hari ibyo duhora tuvuga ngo vya budget programme byose bibandanya bivugwa, mugabo ibyo byose turashaka yuko abarundi nabo bashobora kubijamwo bakabikurikirana. Twifuza ko uruganda rero rwotumurikira amahinduka akenewe kugira gutunganya amafaranga ya Reta bigende neza. Ibyo kugiturire, ibyo kugira gute gutunga bidaciye mu mategeko, turebe ko byogabanuka. Iri dolari ribura iki, abantu batizera baratindiza imitahe, ni kibazo. Hajya n'ikibazo kiduhanze cyane. Umva rero abatumiwe ngaha ntimugume migira sinda bibazwa, hamwe guma tuvuge uri ahantu ukavuga ngo mbega ngo iyo nyishiri hehe, ngo mbega ko ibintu bitaboneka. Aha twaje kugira wiyumvire, ubone byategeza gukogwa, ejo nawe aho uzoba uri uterere. Ushobora kuba ari mwishirahamwe ryigenga, ushobora kuba umunyamugambwe, ho ubuharanira no kugira no kurongora igihugu, ushobora kuba umunyagihugu ufise ijwi rishika kure, uwo ari we wese ushobora kuba umenyesha amakuru, mugabo ukamenya ati nyabuna, kuko murabona yuko ibijanye n'ubutunzi mu gihugu iwacu ari ikibazo kiduhanze cyane, kandi tutaravye neza gishobora kudusubiza inyuma, kikadutuma ataho dushobora kwishikana.